Turasubiye kubahereza mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho buri umwe wese adukurikiye kuri imbonesha kure Hejuru TV aherereye. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweho tugiye kwibanda ko biriko biravugwa muri politiki hamwe n'umutekano vy'i Burundi. Ntuze gucikwa, turi kuwa kabiri kw'itariki ya 10 Nyakanga 2024. Abadukurikiye bari ku migabane ya kure turabahaye kaze, abadukurikiye bari ku mugabane wa Afurika turabahaye kaze, abari mu Burundi nyezina turabahaye kaze, ntimuze gucikwa n'ivyo twabateguriye. Murabimenyereye ko tubatunganiriza amakuru abavugwa muri politike, agateka na muntu, ubutungane, ibivugwa mu kibano, ibivugwa n'abategetsi batandukanye, ingingo n'amatangazo, amakuru aba yaranyegejwe akenshi dutohoza dufashijwe n'amasoko yacu dufise irya nino mu gihugu c'u Burundi. Mutwemere rero tugaruke kuri iyi nkuru ivuga kuri Prime Niyongabo. Ikinyamakuru UBM News ndetse na Radio RPA ijwi ry'abanyagihugu bagize ico babitangaza ko bimwe mu bihangange vyo muri CNDD-FDD ntivyahuje hamwe na Perezida Ndayishimiye ko akura General Prime Niyongabo mu mabanga yo kuyobora ibiro bikuru vya gisirikare. Turaza kubishimika ko ni inkuru yanditswe n'ikinyamakuru UBM News ku itariki ya 21 ukwezi kw'icenda 2023, ariko tukaba tuyafitiye ko inkuru nshasha muri uyu mwaka. Reka dutangure rero tugaragaza bimwe mu vyo ico kinyamakuru vyari vyigeze vyandika ko umukuru w'igihugu c'u Burundi Varisito Ndayishimiye ngo yariko agorwa no gufata ingingo yo gukura Lieutenant General Prime Niyongabo mu mabanga yo kuyobora ibiro bikuru vya gisirikare. Bamwe mu begereye cane umugambwe CNDD-FDD bavuganye ni Radio RPA bavuga ko iyo ngingo yo gukura uwarongoye ibiro bikuru vya gisirikare yanze ko ishirwa mu ngiro kubera umushikiranganji wa mbere ariho Lieutenant General Gervais Ndirakobuca ngo yanse ko atera ko umukono kw'iyo ngingo, ndetse ico gihe ni mu mwaka uheze mu gihe bari barindiriye ko President Ndayishimiye atahuka avuye muri Cuba na Amerika kugira ngo hamenyekane ivyari bigiye gukurikira. Nkuko rero tubikesha inkuru y'iradiyo ijwi ry'abanyagihugu RPA, hari haheze igihe President Ndayishimiye ariko aragerageza gukura umukuru w'ibiro bikuru vya gisirikare Lieutenant General Prime Niyongabo. Mugambi rero yariko arakora ko agasha. Amakuru ico kinyamakuru RPA yatahuye yakuye muri bamwe mu basirikare ku rwego rwo hejuru yamenyesha ko uwo mugambi President Varisito Ndayishimiye yarawumaranye igihe. Ivyo ngo nivyo vyatumye rero haba n'icuka kibi hagati y'umukuru w'igihugu hamwe na Lieutenant General Prime Niyongabo arongoye ibiro bikuru vya gisirikare, nk'uko iyo Radio RPA yabitangaza. Bimwe rero mu vyo batumvikana ko ngo kaba ari ingene igihugu cari gitwawe na bimwe mu bijanye n'inyungu zabo. Umwe mu bakorera mu biro vy'umukuru w'igihugu akaba amenyesha ko imbere yuko Evariste Ndayishimiye afata urugendo agana mu gihugu ca Cuba ku itariki ya 10 Nyakanga 2023, yahamagaye wari ujejwe ivy'ingendo ziwe ni chef de protocole ni General de Brigade Jules Ndihokubwayo. Ubu hari umwambasaderi w'igihugu c'u Burundi adasanzwe mu gihugu ca Uganda. Ico gihe rero yaramuhamagaye araheza mu rwandiko yasize asinye rwo gukora Lieutenant General Prime Niyongabo, ariko rero kubw'ayo makuru nyene iryo kurwa rya Prime Niyongabo ryategerezwa kubanza kwemerwa Lieutenant General Gervais Ndirakobuca, umushikiranganji wa mbere wa leta y'u Burundi, abanje nawene gutera umukono kuri urwo rwandiko. Amasoko ya RPA akaba yarabandanije amenyesha ko President Ndayishimiye yari yanabwiye uwo asanzwe ajejwe ivy'ingendo ziwe ku rwandiko yorishira Gervais Ndirakobuca ari uko umukuru w'igihugu yamaze gushika mu gihugu ca Cuba. Umushikiranganji wa mbere amaze gutera umukono kw'itegeko rikura Prime Niyongabo muri ayo mabanga, baca batwara bamwe mu basirikare bacungera ukirimba kongereza umutekano wo kw'iradiyo na televiziyo vy'igihugu RTNB, ariko General Jules Ndihokubwayo akaba yararungitse izo ngabo kuri RTNB. Umushikiranganji wa mbere Gervais Ndirakobuca atarashira umukono kuri iryo tegeko. Hagati aho amakuru ahari bamwe mu basirikare bakuru bahaye Radio RPA ndetse akanemezwa na bamwe mu nzego zikomeye zo mw'iperereza, avuga ko igihe Jules Ndihokubwayo yakora ivyo yari yasize ategetswe na Sebuja, yari azi ko umushikiranganji wa mbere aca atera umukono vyihuse kuri urwo rwandiko rwo kubogoza umukuru w'ibiro bikuru vy'intwaramiheto. Ibintu rero ngo vyahavuye bigenda ukundi nk'uko RPA yabandanije ibishikiriza.
Gervais Ndirakobuca ngo ntiyemeye gusinya kuri rya tegeko ry'umukuru w'igihugu maze acagira ko abwira uwo mugendanyi wa Perezida Ndayishimiye ko ku bijanye n'iyo ngingo atavyo bigeze bumvikana, amubwira ko yorindira bakazobivugana n'umukuru w'igihugu avuye mu rugendo ico gihe yari amazemwo iminsi mu mahanga muri Cuba hamwe na Amerika. Jean Ndihokubwayo rero amaze kumva iyo nyishu ngo yahavuye yongera abwira abasirikare bari baje gutsimbataza umutekano kuri radio na televiziyo vy'igihugu ko bosubira ku kirimba c'umukuru w'igihugu. Iyongerezwa ry'abo basirikare rero akaba ari naryo ryateye amakenga bamwe n'abandi banabonye imodoka za gisirikare zijana ibirwanisho bidasanzwe ku nyubakwa za Murantunge ku nyubakwa za RTNB. Ico gihe mbere hakaba harakwiragijwe n'ibihuha vyavuga ko bahagombye kuba itembagazwa ry'ubutegetsi. Ico gihe kandi vyaravugwa ko Lieutenant General Prime Niyongabo yoba ashigikiwe cane n'ibihangange bitari bike vy'abajenero mu gisirikare no mu gipolisi bose barwanye mu marisenge DFTD utaraba umugambwe. Muri kino gihe rero hakaba harinjira ko Perezida Ndayishimiye ico gihe yaratahwa kugira ngo hamenyekane ibigiye gukurikira, ariko nk'uko mwabibonye yahaye ayandi mabanga mashasha umukuru w'igisirikare General Prime Niyongabo. Aha rero vyari biteye amakenga ingene umukuru w'igihugu yari ashaka kubogoza General Prime Niyongabo atari mu gihugu, benshi bibaza ko ari uguhunga ivyo yarakwiye gukora ndetse akanahangana na Prime Niyongabo, ariko benshi bakaba barabishikirije bavuga ko ari ubwoba bwatumye umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye ico gihe nubwo yari agiye mu rugendo mu mahanga agiye mu manama akomeye ngo yari kumubogoza yibereye mu gihugu c'u Burundi kugira ngo amwereke ko akomeye. Benshi rero bakaba bashikiriza ko ari ubwoba umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye yari yagize bwo gukura uwo musirikare afise ipete rikomeye kurusha ayandi mu gihugu c'u Burundi, akaba ari generale, ndetse rero akaba yariko ashaka no gushwanisha General Gervais Ndirakobuca asanzwe afitanye umubano mwiza na General Prime Niyongabo kandi ataco bari bariko barapfa muri ico gihe. Nuko rero umushikiranganji wa mbere Gervais Ndirakobuca akaba yaravyanse, nk'uko rero yanabisiguriye Jules Ndihokubwayo yari yarungitse iryo kete yemeza ko General Prime Niyongabo akwiye gukurwa mu mabanga yo kuba umusirikare arongoye igisirikare c'u Burundi. Ivyo vyose rero biherera angaho. Ngiye gushikiriza kuri iyi nkuru. Mu birabana na politike, imigambwe itavuga rumwe n'uburi ku butegetsi iriyamiriza ubusuma bw'amatora bwamaze gutegurwa. Zimwe mu ndongozi rero z'imigambwe itavuga rumwe n'uburi ku butegetsi mu ntara nshasha ya Burunga yamiriza ubusuma bw'amatora buriko burategurwa. Ivyo bikurikiye rero ishirwaho ry'umurwi w'igihugu ujejwe amatora n'imirwi yikukira mu ntara no mu makomine. Ku bwabo ikaba yararanzwe n'ikumira. Godelive Ndayihereje ni umunyamabanga w'umugambwe Sahwanya Frodebu mu ntara ya Burunga. Ubusuma rero bw'amatora ngo bwaramaze gutangurwa n'ishirwaho ry'umurwi n'imirwi iwukomokako. Ishirwaho ry'imirwi ijejwe guteguza amatora, umugambwe Sahwanya Frodebu uramaze kubona ko amatora azobamwo ubusuma. Ibice 90% vy'abagize iyo mirwi nabo mu mugambwe CNDD-FDD niko vyashikirijwe n'uwo munywanyi w'umugambwe wanadaye umukuru w'igihugu wa mbere yatowe. Godelive Ndayihereje akaba yavuga ko umugambwe wiwe watanze abahiganirwa ibibanza mu makomine indwi agize intara nshasha ya Burunga, ariko bakaba tararengeje babiri kuri 49. Twaratanze n'amazina agizwe n'abagabo n'abagore mu moko yose makomine yose, ariko babiri nibo bonyene bemewe. Twabaje cane CNDD-FDD yihaye benshi kuko hamande y'abanywanyi b'uwo mugambwe warikoze no ku mashengero mato mato atanazwe mu ntumbero yo kugwiza ibitigiri vyabo utanga, niko yongeye ko ivyo nta kindi rero ngo vyari bigamije atari ugutegura ubusuma bw'amatora. Ikindi kimenyetso kubw'iyo ndongozi ya Frodebu ni ukuburabuza iyindi migambwe bikorwa n'umugambwe CNDD-FDD. Akaba asigura ko amabendera 11 y'uwo mugambwe yari amaze kwibwa mu kiringo kidashika amezi abiri. Ivyerekana ko urubuga rwa politike rwugawe. Ibendera 11 rero ryaribwe mu ntara ya Burunga amezi adashika abiri n'amanama umugambwe
wariko utunganya arabuzwa n'abajejwe intwaro niko Godelive Ndayihereje agaragaza umubabaro nako bivugwa n'indongozi y'umugambwe SNL muri iyo ntara nshasha ya Burunga Pascal Njejimana akaba yavuga ko ababazwa n'uko umugambwe wiwe udasurikiwe kandi yamaze gushikana ibirego mu rwego rw'igihugu rwigenjejwe gutegura amatora cyo rero akaba Danyishu araronka ibirwi y'igihugu yijejwe amatora makomine mu ntara ya Burunga yashizweko kuwa 29 Myandagaro guheze iyo ntara nimwe mu ntara nshasha zitanu zigize Burundi zavuye kuri 18 kubw'indinganizo nshasha caye n'intwaro mu Burundi ikaba yagizwe n'intara za Bururi Makamba Rumonge na Rutana mu bumanuko bushira uburegero bw'ubumanuko bushira uburegero tuje mu kibano ndetse na ku bihugu bihana imbibe n'u Burundi Kinshasa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yarotse inshancu za mbere za Mpox Umushikiranganji wa Kongo ajejwe amagara y'abantu rero yarakiriye kuri uyu wa kane mu rugwi wa mbere w'inshancu z'ababa 100 z'indwara ya karande Mpox kwishirahamwe mpuzamakungu ryita amagara y'abantu OMS ni ingabe kwitegurira kurwanya kiza mu buryo bwihutirwa ubushikiranganji bujejwe amagara y'abantu bwaba bwari burendereye inshancu z'ababa 200 ku munsi wa gatandatu ndetse bukaba bwategekanya gukwiragiza izo nshancu mu mpera z'indwi indege yitwaye iyo miti yavuye kuwa gatatu mu mugoroba yavuye ku mugwa mukuru Danemark ishika kuri wa kane ku kibuga c'indege ca Ndiri Kinshasa ku mugwa mukuru wa radio wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo inshancu rero zikaba zashika ibihumbi 100 zoguma rero zibitswe mu bubiko bw'ikigo kijejwe ibijanye n'inshancu mu kurinda ko yemezwe n'inganizo y'urucanco ya leta Umushikiranganji wa Kongo ajejwe amagara y'abantu Roger Kamba izo nshancu ngo ni nziza cane muri urucanco rwa Mpox murazi ko ari urucanco ruzimvye kandi rukomeye rwose rwanatumye hagaragara irandagata rya Mpox n'Uburaya no muri Etats-Unis nico gituma rero ngo tugerageza kwitanga turonke inshancu niko yatangaje nyuma yo kwakira izo nshancu ba Grand Terayati na userukira UNICEF muri Kongo abana ntibari mu mazuronso urwo rucanco ngo urwo rucanco rwemewe ku bakuze ngo turarindiye ko turonka n'izindi nshancu zigena abana b'imyaka itandukanye niko yatomoye kubw'integuro izindi nshancu 100 zizoza kwiyongera kuri uyu murwi wa mbere wa gatandatu za gutyo zoca ziba zose hamwe inshancu 200 zogaburwa mu ntara cane zakozweko nabwo karanda k'ibihere vy'inkende inshancu ngo ni nkenerwa mu kurindira abakozi bacu hamwe n'abanyagihugu bakiramiwe no guhagarika irandagata rya Mpox bemeza cane kutareka n'umuntu n'umwe mu mugambi wacu wo gukingira abanyagihugu bacu no gukurikiza neza iyo ndwara niko rero byavuzwe na muganga Jacques Kaseya umuyobozi mukuru wa CDC mu kigo c'ubumwe bwa Afrika kwakira izo nshancu ni intambwe ikomeye mu rugamba rwacu no kurwanya Mpox ihagiro ryacu no kuvura abanyagihugu bacu cane abana bacu ni nabo bageramiwe cane dukorana cane n'abasanzwe bafashanya natwe mu ntumbero yo kugabanya indagata ry'iyo ndwara kandi twiteho kazoza keza k'abanyekongo shiramwe mpuzamakungu Amagara y'abantu kw'isi OMS ryari ryamenyesheje mu mpera y'ukwezi kwa Myandagaro guheze ko hafi inshancu ibihumbi 230 za MVABN ziva muri Danemark zari zitegekanijwe kurungikwa mu burere bwakozweho cane n'umugera wa Mpox ico gisata ca Afrika ca OMS cari catangaje mu mpera z'ukwezi kwa Myandagaro ko kigiye gutanga inshancu 10,000 muri Nigeria nico gihugu cabaye ca mbere mu kuronka izo nshancu inyuma yo kuzigerageza ntumbero yo kurwanya ico kiza ico nshancu za Bavarian Nordic zari zatanzwe muri Etats-Unis OMS rero irakora n'abafashanya mu ntumbero yo gutumbereza neza abasaba izo nshancu gusangira amakuru ku nshancu zihari no gucunga neza ko izo nshancu zarungitswe mu mazone zishobora gufasha mu guhagarika ico kiza niko vyamenyeshejwe na Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus arangoye OMS ariko inshancu ntizizoba zikwiye kugira ngo ico kiza kiranduranwe imizi OMS rivuga ko yafashije Kinshasa n'ibindi bihugu mu gushiraho ubuhinga bwo gukanyisha bukenewe gushigikira amasekezi yo gutanga
amakuru afise intumbero yo kumenyesha amakuru ajanye n'incasho no kurwanya ibihuha. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikaba imaze kubarurwamwo abagwayi barenga ibihumbi 19 hamwe n'abamaze gupfa barenga 350 kuva mu ntango z'uyu mwaka. Ibiharuro vya nyuma rero vy'ubushikiranganji bwa Kongo bujejwe amagara y'abantu, abarwayi barenga ibihumbi 5 baraharuwe mu buseruko bw'ico gihugu. Ku bwa OMS barenga igice muri abo barwayi n'abana. Imirwi ibiri ya mpox rero kwibonekeza muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Indwi wa mbere Clade ku burengero bwa Kongo na Clade Embe mu buseruko. Tukengurukiye mwe mwese mwari mukurikiye aya makuru, mbasabe kugira ngo nimuze gucikwa n'ibindi bitandukanye tuza gushikiriza uyu munsi wose. Imana ibahezagire.